banywanyi barimo ndabaramukijeho muri hose, nibaza ko mukomeye kandi nibyo ndabifuriza. Uno munsi mfise umushitsi w'iteka kandi ko aratera iteka u Burundi, ariko aratera iteka abarundi bose aho bari mu bihugu barimo. Akaba rero mu ntara ya Saskatchewan muri Canada, mu gihugu ca Canada, akaba aririmba indirimbo za rap, akaba yitwa Kaya Free. Izina ryiwe ry'amavuko abavyeyi bamuhaye ni Ninteretse Bertrand. Uno munsi rero twashoboye kumuronka hano muri studio, aho agomba kutubwira umunezero yari afise igihe yatsinda mu ntara ya Vancouver, aho habereye ihiganwa ry'amaprovince ane, akaba ari we yanatsinze, bimutuma agenda mu higanwa rya Canada yose. Bivuga yuko rero abantu bakoze ibyo bashoboye arabavose yani. Reka rero abashikirize akajambo yabateguriye. Karibu Kaya, karibu. Amahoro, Jenny Kaya Free, Ninteretse Bertrand, Umurundi, Umufrancais kwa, aba muri Saskatchewan. Nashaka gufata aka kanya nkoresheje Limo TV, nciye kuri ku buhinga n'ubumenyi bwiwe, gushimira abarundi bose bashoboye kuntora aho bari, yaba muri Canada, yaba mu Burundi, yaba muri Sweden, yaba muri Belgique, yaba muri France, yaba muri Chine, yaba mu Rwanda. Mwese ndabashimiye. Amavote yanyu yaratumye ashobora gutwara prix du public, hama nongenda twana yandi ma prix abiri, kuko yitwaye prix du public uri kuratuma le jury igira influence kuri we. Ubu rero muri août 2019 abarundi mwese muri Montréal, abarundi mwese muri Ottawa, niho nzobandira l'année prochaine muri août pour Grand B, aho onyazo bari higanwa yo muri Canada yose. Narahejeje muri province, hejeje gutsinda muri West, ubu naho nzobanje muri Canada yose. Ndabasavye tugume turi kumwe amahoro n'urukundo biguma bidusaga. Hama nongera nshimira abarundi bose muri Vancouver, ibikorwa muko murakora, ukuntu muko muranyakira, ukuntu mwaje kunda muri spectacle, je byaramfashije cyane, byarampaye inguvu kandi byarampaye no kubona yuko abarundi bagikundana, abarundi tugifise urukundo. Ubwoko ntibugihari, ibyo bintu bavuga ntibikibaho. Ubu unye n'urukundo nirwo ruri imbere, kandi abarundi barakundana iyo bari hamwe. Murakoze cyane ku rukundo mwampaye ngaha. Ejo nzotaha mugabo sinzopfa nibagiye iyi somene yose namaze ngaha muri Vancouver, kubera mwebwe narashoboye kubona yuko hariho niwe d'espoir yo gutsinda ibya Canada yose. Donc ndabashimiye cyane. Ndashimiye Limo TV kubona ashobora kwama yihangana agafata umwanya wiwe, ari umupapa w'abana, akareka kuryama, akagira ama emission nkaye kugira aba artiste bari muri Canada bashoboye gutera imbere, n'abantu bose bariko baragira uko bashoboye kose ngo bateze imbere Uburundi, bateze imbere abarundi aho bari hose. Limo TV ikabafasha kubyerekana, akabatelefona. Nawe ndamushimiye kuko igikorwa akora ni umurimo mwituma nkuko bavuga, mugabo ni igikorwa je novuga mu Gifaransa kiri honorable, kandi c'est un honneur yo kubona ishoboye kugira ino video kuri TV. Donc ndashimye cyane. Vive Limo TV, vive Canada, vive la francophonie, vive tous les Burundais au monde entier. Peace and love. Urakoze Kaya, natwe turagushimiye kandi turakwishimira kuko waraduteye iteka. Nuko rero uyu arafise irindi higanwa rizoba hano Vancouver mu kwezi kw'icumi uko nyene turimwo. Adresse niyi murayibona. Akabasaba yuko umurundi ahari wese aha Vancouver abishoboye ahashike kugira amufate mu mugongo, kuko iryo higanwa rihuza abantu benshi bavuye mu bihugu bitandukanye, kandi rifise agashimwe kanini. Urumva hagize ikivamwo ibintu byo mufasha gutera imbere, kandi iyo umuntu w'iwacu cyangwa w'iwanyu ateye imbere nta munezero urutuyo kabisa. Karibu rero mwese, ibintu byose birateguwe, adresse niyo mwabonye, nimuze rero tumufate mu mugongo, hama abandanye atera imbere nk'umuzinga.
abaho dukurikiranye rero murakoze, naho butaha mugire ibihe byiza, mugire ibihe byiza aho muri hose, murakoze.